Turabaramukije abariko baradukurikirana mwese je ndi Civimix kuri micro hariya kuri kamera rero Dimix aha ni kuri Kimamara TV hangiro ni ryandi nkuko kumwe muzi tsanzwe babwira ntabwo ushobora kubona tala ngo tugende gucyo rero twageze mu Kayanza dusanga ari abajene vraiment bameze neza bazi ibintu bariko barabikora neza ni Gatwaro Film Talent ni groupe nshasha ikina film ariko ampande y'ivyo turi kumwe n'umutumire reka dusabe kwanza atangura twidondora kugira ngo imbere ko tugira ivyo tutangura kuvugana dutangure twamenyanye je mwe musanzwe munzi ya très bien turakora mu kije amahoro neza ego ninde turiko turaganira kugira ngo abo turiko turavugana babanze bamenye ninde tuvugana hama uze kutuganira kuri vyinshi mukora bamaze kumenya bisanzuye nta kibazo murakoze nyene ngende umukinyi wo mu Kayanza ego bakaba banyita ku mazina Berimana Firdaus umukinyi muri Gatwaro Talent kuba tabiyizi Gatwaro Talent imaze gihengana gute iri hano kuva ryari kubera ko numva umenga nanje kuri je umenga ni bishasha uretse ko peut-être bashaka kuba mufite ibikorwa nkaba ndi mu batarabibona turacari bashasha nyene ariko tuko turaza nyene nka demo ziraheze mukora hamaze kuba ibikorwa bingana gute ni bike cyane ariko nyene biko biraza ego uwo byakujema gutega Firdaus kugira ngo wisange waje muri gukina film je ndabikunda cyane kweri mbona ariyo mpano yiwanje je ndabona Imana ifashije haraho nogera kure nyene bamfashije kuko sinokwifasha kweri umva bagufashije kugira Firdaus mu miza canke we aho kure uvuga wifuza kuzobande muri film wifuza kuzibona umeze gute nihe wogira ukavuga ati bunye je hangeze ubuco nashaka na kironse neba nje ndashaka kuba kabisa umukinya akomeye ari hejuru nk'abafani guco nk'aba Mede cyangwa kabarenga nyene byose birashoboka nk'aba Jetri bajaki cyane byose hono bishobora ego ukina ibintu bimeze gutega Frida muri filme uratera imigere ukina urukundo urashwana niye hero uri kubangukira nta role nimwe je yozinanira yabaye umubibi yabaye umujene yabaye guteretwa hose ndiye jya muri ntongoza shanda gutongoza ngira yego ngiye so bite byane sawa umeze neza ndahona uriboga rebere ndahira ndabona turi kumye nta kabuza yuko utomfata ubonyemera ubona nje twokubaka bakunzi bakimamara TV murumva ko aho mwari mwaranyimiye ni Toma narovye rero murabona ko shaka kwanza banze tubwire tutaragira kure tworiente aho dushobora gukora ibikorwa kugira malgré ko tuzakumara kino kiganiro abandi baze ko batanguye kuja kuraba ibikorwa bya Gatwaro Talent biri he ibikorwa bya Gatwaro Talent film biriho kuri YouTube no kuri Facebook hariho kwizina mwoturonderako ugahita utubona ni Gatwaro Talent film niyo iri kuri YouTube iyo film yitwa gute iyo film yitwa Inkoni itavunika iri kuri Gatwaro Talent Films aba mukaba musanze mukorera tukaba dusanze dukorera mu gisagara ca Kayanza mbe umaze kuza muri film we abantu mu kibano ubona bavyakiriye gute wisanze umeze gute mu uzaranturiye abantu mu bantu nukuri bavyakiriye neza sinoreka gushima hari ibintu byigeze kuza biraba ugasanga umuntu ari muri film kenshi bafata nk'abantu menga ntibafadika ibirara abantu nyene menga muri societe ntabwo batahura suko kabisa ahubwo muri film nasanze hahanura nyimba wo wajemo ufise ingeso zibi uratebuka subira ku murongo kabisa urumva n'uwarafise ingeso zibi
asubira kuba nk'umuntu kabisa mu gihe yisoneye. bari basanzwe bazi ahubwo ko n'uwugiyemwo Muri filimi bavuga ati ngo harimwo ibintu bibi bibi oya suko ubu byarahindutse ubu byarahindutse kabisa. umuntu ariyo ahubwo n'uwari arifise ingeso mbi Naca hinduka aragaruka kabisa. wewe waturanye gute na Gatwaro filime Gatwaro Talent Films we wagiye kumenya gute ko yaje wabimenye gute kugira ngo urinduza ngaha hama abandi bantu bafise impano ko nzi mu Kayanza abantu bafise amatara ari benshi uba hanura gute kugira ngo bishitse bakabikenera bocahe nkawe waciye kugira nabo bashike nkawe So kugira inze numve gati ngo muri Gatwaro barakora narabyumvise kandi nanje nkakaba mfise iyo mpano yo gukina akaba ari ikintu kuva no mu bwana nifuje kuvuga ati iki kintu jewe nzogiharanira mpaka ndakiroza. Niho nagiye numva nyene runwaruna numva hariho ahantu bategura amafilmi nanje camvuga ati reka nzohagere nzohasimbe ndabe. Ndahashitse baravuga ati baca barandangira kuri president w'iyo team ushaka kugera muri Gatwaro Talent Films uca muri rompwe kwa Abuba ukavugana niwe president w'iyi team mukavugana hama uko mubije namwe niho ucuza muri club nuko byagenze uburageze muri Gatwaro Talent Films kasubiremo twumva Gatwaro Talent Films babwire subscribe bari yaramaze baratakira subscribe kuri YouTube barabizi cyane je nzanabicika kabisa nzanda byoroshe mukore subscribe murambaye ndashari bushasha yego okay kavuge neza utagashoboye ujya ntuva ngaha so kugira muduteze imbere mubashe kudukurikirana kuri channel yacu ya YouTube muragira subscribe and share and comment hama mudufate mu mugongo muzaba mukora Sinakaje sinza kukurako nakaje sinza kugata yanza kugata kagira rero mu Kayanza n'ahantu hari ama entreprise menshi hari ama company hari ababosi hari abaki ariko turiko turabona ko nubwo mubikora ndetse hari ibintu mutarashikako mwumva bo bafashamwe nibihe bazo muhura nabyo ugerageje kuraba nubuhe nize ntambamye muhura nazo kuva muje ubona aho umuntu yoshigikira ni hehe so aho umuntu yodushigikira intambambi tuhura nazo nukuri icambere kweri n'akanoti kubera nta muntu yinjira mu kintu ariko turitahidi ako dufise kose ariko twosaba nabo bakadufata mu migongo nko ku bintu bya kamera gushuta n'ibintu byo gufungura n'ibintu nk'ibyo kweri badufata mu mugongo hama akarusho umaze kuronga ikintu maze kubona ukavuga ati kina kironse kubera ko nagiye muri filime n'igihe ikintu maze kuronka inza muri filime kwanza n'ubwenge so ikintu maze kuronka muri filime n'ubwenge no kumenyekana kuko ubu ndacamyibarabara muri Kayanza habisa mu Ruvire avuga ati wa mukinyi akina yebega nanje nkaca numva kweri ikiro kiriyongere ikiro cyonyene nka 2 kilo Iwana Fidaus igibona hehe nk'inyuma y'umwaka Fidaus inyuma y'umwaka kabisa ndibona umengana narushijeho habakinya abandi bari hejuru kweri ukuntu ndabibona akajambo kamwe ku bakunzi b'ibikorwa byanyu ni kuvuga abakunzi ba filime n'ibikorwa byanyu by'umwihariko so akajambo kamwe no babarira ni kwama badufashe mu mugongo badukurikirane ku mwanya mana nzobashimira kabisa ndabashimagize reka tugushimire ego murakoze safi abakunzi b'Ikimamara TV ni kwa kuri YouTube turiko turabikora ico tubasaba ni kugira subscribe hariya kuri chaîne ya YouTube aho ibikorwa biba biri urabona ko ntako tutagira barugira no kuvuga turaja mu gihugu hagati turaja hanze y'igihugu turaja hagati mu gihugu turaja mu gisagara no mu misozi hose turabasanga rero impano aho iri hose ntabwo ushaka kwireka ngo yijane aje gutubona mu turi ngaha reka twizere ko
mubandanye mubana natwe tunabashimira kuri kano kanya mwadutije, ariko tubandanye tunabamenyesha yuko turi kumwe na Jambo Tours Agency mu biganiro byacu, niyo duhaye iriko iradufasha muri bino bikorwa muri mona turimo cyo kuzunguruka hagati mu gihugu. Na Jambo Tours Agency ugiye kuri Facebook urababona, hama address nayo murabona nimero ngahanya, ari abantu bakeneye imiduga, ari abantu bashaka kuyigura, ari abantu bashaka kuyikota, ibindi bisigaye byose muca inbox tugasha tuvugana ukuntu mushobora byose bishaka kubashikira. Hama ubumarana iminsi yenga 3 dedication 20%. Twizere ko rero ivyo tuko turakora bishimisha kandi akanya kanyu mutagataye kubana natwe. Komeza bane natwe rero ibisigaye ni inyuma ya kamera, ningaha kuri Facebook, ningaha kuri YouTube, ningaha kuri Instagram, hose genda mugume mugira jam partage hamwe mura mutakunze mugire commentaire kugira ngo tumenye aho two gukosora nimba ari mushaka twongera kandi cyongereko tuzeye ko mugiye kubana natwe murakoze. Merci, ciao.